Double J Yavyaye IKIVANGUNDU cyangwa ikinyendaro. Uyu mwana rero yavutse nyina tutarabana. Mu kirundi ciza bamwita ikinyendaro. Oya si ikinyendaro n'akavangundu. Uragaki? Akavangundu. Tabo turi muri generation y'imyaka. Ko ndibuka dabo umunsi wa mbere duhura twari tugiye kurondera indaya. Sinenda kubesha. Basi reka warugiye kurondera indaya na Double J. My brother. Ugiye kugura. Tam telefone Moses. Ene baririmbana cyane Chris Busy. Uri DJ Moses. Baririmbana. Bahoze baririmbana na Double J. Bahoze bari genge umwe adandaza impuzu. Ubundi n'umu DJ avuza mwibare. Urumva yuko toxic. Boss mwenye. Ndakubwira Cuveye. Aje n'ibyambere ari ibonye abakobwa bameze kuri. Amazombi ezombi how you? Reka kamazombi ngo shi aho injo rap. Double J yiruse. Ntabyo nari yisi. Mbeka ndiyagera dabo mwari kumwe. So byari rero byagenze gujya. Nta mushikane mu mago. Wowe rero uvuga yuko Double J yosha araba garakutse akarongora. Double J arakumwe kandi mwe bwitangaza makuru murafise ingorane zanyu muguma muvuga ngo new generation none hajya na Satbi Yavyaye iki iyo ujya wafise byinshi ujya wewe ni ingorane arafise uraho yitwa yamuvye ku mwana mwita Burundi yitwa Neri yafise ibivango aba aga parfait k'umukongo dramatisme uvuga ati dramatisme namuvuze none nkaba ndamubeshe nubu nyene nuko bitemewe ku musaka uragenda usabe manda de perquisition gende ku musaka nutamusangana umufuko igunire none umukongo ni iki uwo mukongo uri kuragiriza dramatique mbenda kubaze bifasa rafise umwana ko jari umusi nigeze ku mutelefone ambwira ngo avanye umwana ku ishure ana ku ishure kuko ribikunda ntushobora kuba uri hiti kuva 2016 urimwo ko bifese arimwo kuva 2016 nga nawe nurumva ntimuce mubona ngo abanga mumenye ubuvuga ngo ni nouvelle generation ya numutama nkanje biveza nsumba namba ari imyaka 4 kujya ubona ubwanwa ari yaranje akamwa ahantu hose hari imvi. Yes, ladies and gentlemen, boys and girls, another beautiful day and another blessing. Nundi munsi udasanzwe n'andi mateka adasanzwe kongera kandi kubona namwe twagarutse ku yindi ncuro turi kumwe na Mutama Semavumba. Asho bivuze neza kabisa. Ndabitoye. Mutama. Nyaka ntinyegezwa mon frère. Mu rugi wiwe. Mu rugo. Ego. Simbizi n'amahoro. N'amahoro cyane. Umeze neza. Ndashima iteka. Jeni wanavukanyaga naimsaka akamareze gato. Mugabo Imana yarakinze karavamwo. Hari ibindi bintu kuko Imana igwaye ingwara naho zari ingorane. Ego cyane. Ikintu cyambere kuri ko radukurikirana nuko Simbizi yatwakiriye neza yatwakiranye amazi ya life. Yampaye ijagi ririmo amazi ya life. Nayo navomye kabisa mu 20 litre. Araryoshe cyane no mazi. Sana amazi yo misozi mon frère. Si amazi si ayandi hari urazi ko nga mu Carama hariho ubu company bwinshi usanga baje mabimba kwe aya mu gatunguru mu gatunguru hariho mbona shaka nakinju niho baza kuvoma ntarabona hano kiya kiduga cya kinju uzobona kiza kuvoma haje baragenda bakavoma bagashira mu macupa kasanga abamere bicaye gutya n'amacupa ari gutya bayashize gutya muri mu bambe bagomba bafundika bafise n'imbugita n'imbabura rimwe igisu bakaza baraho batekera mu mashashi oya acha mari ubuzima katubona amazi brand ntubona ko ari brand nyinshi z'amazi amazi ni menshi ni brand nyinshi cyane usanga bamesha muri video kumabe imprima basi kugira basi abantu basi baze baroroherwa basi bazoza baze banywa amazi afise etikete iri kwishashi etikete ya life iri kwishashi sindababwiye bamaka bamwe life
amazi uzobona afite etiketi yishashe abari ku mutahe abari dori mugabo ya amazi yandi ariko ibi etiketi by'ibipapuro reka ajya bati ya makenga usanga arabamesha hariya marubwiba mabwugaye ngaha mu free gasanga n'ubukorera mu gifuri gaza mu jama yaratuntu gasanga n'ukibara na nife iriko na leta mbere yo kuzemerera abantu izigira ama visite ishika baraba hari abantu genda muri api akuguruza entreprise akavuga ati anajemvize umutaye miliyoni izi habangari nta konti bagiye kuverifya gacha kugonga uruhusha bacha wigira urabivuga tugenda rero gacukora nk'ibiboro iyo ko macarama uko kenshi abona ba mu gatunguru twari turi mu nzu gutya gatoya twumva ngo harahiye yego tugiye kuraba kumbe hari company ikora amajenjembe kora ngo amaji ya jenjembe ngo hari company sa company mu nyumba ya mutu mu rugo rw'umuntu ngo hari company umvaga bro kandi utwo tuntu tuko twingi sana hapa ni twinshi cyane wese poro ntiwakanye agasaporo kari karyoshe cyane abagenzi baragakunda urazi umuntu wabira atangiye kukambwira uri akademu nakunda kuza kuraba ahantu mwaba ahantu hamwe mbeka yagiye kijya gihe hamwe aba mu kinama ndahibuka cyane kakademu ka wina ndahimiruka kwa Starboy ka wina rero reba rimwe akunda kumbwira ngo akawaini ngo kitongo saporo ngo kararyoshe kakona karakademu keza karagakobwa keza cyane keza cyane rero nari maze iminsi mbona live ndayibona ku modoka yawe ku nzu hajyanye ndabona hari akantu ka live niyo mpamvu nenda kubajije umbwire umpa amateka ariko urakoze cyane kumpa amateka ya live oya amateka ya live ndabona amateka ya production zo mu Burundi nyene zimeze abantu bagongana gusanga akora ibintu bya fake ibyo bintu gacha abandi bicira isoko abandi bareke abantu bakora ibintu bya karita rero baguma ku isoko abo bandi nabo baguma kugira utwo tuntu badushire mu kurangura abakora ibintu bya karita hamwe umunsi bageze kuri none hari umujama yitwa Raja umubosi yitwa Raja yitwa Lionel umengo mu distributeur w'imizigo iraho yatangwa no mu distributeur ubayifitiye uruganda rwiwe kandi rukurikije amategeko afite uruganda kora amazi mengo ntabwo mengo afite amazi ma 20 litre Bravyo uruganda je mbashaka uruganda niko twe dusupporting apana budumbi nimi nko muri game nyene turimwo quality bari botuduze mugabo bagira ibintu by'ubudumbi bapukura mu nzira n'ubu TV online bw'ubudumbi towa mu njia utipanze afite ibikoresho bikwiye ja kuryama umugenda mu Rwanda ugende ukamera abicumita ibidaje Bravyo rero simbizi yego imbuga hahiye ku mbuga hahiye mugabo burya tuva tuba concentre neza burya uri kurabira nego nta narimwe biragenda neza ntangora imbuga zahiye simbizi yego je ndiko ndaraba igishuri yatere rino kuri no page imbuga zahiye iyo mbonye kapitene nje ngamba nzanye urusaku rwinshi cyane amajambo yabaye menshi abibaruka baguma bibaruka Imana igumhezagira abasani bacu yego bavyara ibivangundo gute none mariage yabaye ya leta civile yabaye ya erega jenje kuha amakuru ya none si wunda kubwira none yibarutse yagize mariage ryane kandi nani ibivangundo bikomeze vuga ati ibivangundo bikomeye ni kirundi umwana wese uzovyara ico bita nyuma ya ndoa umwana wese uzovyara inyuma ya mariage ata mariage yigeze iba umwana mu kirundi kizamwite kivangundo urabyo si gitutsi ni kirundi kivangundo kubera bibiswe ibivangundo bivanye muri kahise nta mahoteli yarahari ukeneye kuyijya waja mu ngundu y'igitoke niyo mpamvu umwana yiswe ikivangu abana bavuka muri ubwo buryo bitwa ibivangundu canke ibinyendaro nk'ubu narashobora kuza iwawe ndiko ndagenda ahantu nkarari iwawe umukobwa gusanga arayi iwawe umuhaye indaro
umuvuguse umwana yavuka aca yitwa Kinyendaro. Rero nukumenya ati Double J yavyaye ikivangundu cyangwa Kinyendaro. Eske umugabo nta ndaro yo tanga kuko kera hatanga nkaje no guhindara ko ngaba afise icyumba kiri vide kavuga ati bana ari urwana rwaje ngaha rwabuziyo rurara nkaruhindaro mpengere madame yazindiriye nkaruvuguta uwo mwana aca yitwa Kinyendaro. Ngana tugiye nko muri mubambe nkamutwara nko muri 7 Lovers Hotel kamuvugutirayo ni nkuko mbangiye muri ya ngundu mugabo kubera iryo jambo ritarajamo kera nta mahoteli yari ahari nitwomwita ikiva hotel cyangwa ikiva ghetto reka ni nkuko noza babwira ati bana bro ntizi ghetto ubuhimbiriga reka avec iterambere ngene byagiye biraba n'imico yagiye irinjira namwe harimo n'ubuhimbiri bwagiye buraza ari kuri kuravuga gutyo ku bafana ba Double J. Oya ibi niho ndagusigurira ni Kirundi my brother two turigishanya ico Kirundi iki ni Kirundi ngo ndabwira ati hariho imico yagiye kuza ni juste kugira kuko turaba influencer sivyo turaba influencer tumenye igihe n'iryari igitsindo cinjiye tukinina haza none okay cyane nabonye nk'umupira yari umukinyi yitsinze none gisinda nimba kimwandikako none ucugenda wiruka mu nzira ngo natsinze nanje ariko mbona yuko ari umukinyi yitwa Ari Magwaya afite ibitsindo byinshi cyane Ari Magwaya mbere ko yitwa Ari Magwaya afite ibitsindo byinshi mugare ibyo bitsindo byinshi nibyo atsinda umugore kipa wiwe none ko benshi bariko baramuha felicitation Double J baramubwira ati felicitation turiko ndabona Kiriku yamushigikiye cyane arambwira ati congratulations my brother mugabo umenye yuko ni congratulations Akimozao yavyaye mwana yitwa ikivangundu cyane ega turafise na association nerizo nkuru rero Mugi ngo hano uyu mwana rero yavutse nyina tutarabana mu Kirundi cize bamwita Kinyendaro oya si Kinyendaro n'akavangundu uragaki akavangundu imbwaka igihe twagenda kwandikwa na nyina hariho ikindi gitabo twanditsemo cyo kumwemeza urigiye kwandikisha umwana hari konje na non konje akayi kuberanya twaciye tubana karokotse no kutitwa ikinyenda se kivangundu ubu nakiri hama le voyelle le voyou la voyelle ninde Mugisha ni Mugisha ni la voix Yavyaye papa nawe ni Vayo sawa urakoze ishwiri ndani akara kanze karaci ubwenge urumva rero ndiko ndabasigurira ikirundi ntimuze mwibaza ngo nibitutsi nje ndanishe nje sigitutsi ariko mana simbizi umva ingorane hari umuntu no munsi umubwiye ati ngo akivangunda igitutsi ni kwita umuntu ikivagundu mugabo ikivangundu hariho na presidente atwara association y'abavyeyi bavyaye ibivangundu n'ibinyendaro ari muri team ya Fizo urumva n'uwayitwara urumva bisigware yuko rimwe hari umuntu ashaka kuvuga uti kuko twebwe tugomba kubera akarorero societe sibyo turiko turacelebra inda tuvyara tutubatse urumva fan base yacu iyo tuba turiko turayirongeka turekanye ko ari simple shinzi kuri kuratagura ibyo ngomba gushika kumva neza mvuziki uvuze nk'umujournaliste nk'umusesanguzi sesagura iryo jambo kugira batahura ivyo ndiko ndavuga ivyo ari byo nashatse kuvuga iki ushatse gutanga umuco kuri babagabo ubashobora kuba bibarutse bataragira mariage
yuko hariho ahantu abana baho abana babo barererwa canke bazwi canke boja kwimenyekanisha aho hantu mu ncamake twe tugomba kuba akarorero keza none akarorero keza ni ukuvyara ibivangondo compris oui so ujya rero byagenze gutya nta mushikane mu mago wewe rero uvuga yuko Double J yosha araba garakuze akarongora Double J arakumwe kandi mwe bwitangazamakuru murafise ingorane zanyu muguma muvuga ngo new generation none hajya na Satbi Yavyaye iki iyo ujya wafise vyinshi ujya wewe ni ingorane arafise uraho yitwa yamuvye ku mwana mwita Burundi yitwa Neri afise ibivango aba yafise benshi cyane sibyendaro navyo nabona bitwaye ku kiyaga abigiye kuvyo kubigaburira ni byinshi afise byinshi urya ni binyendaro baravuga akanyendaro yani kabaho ni binyenda ni kivango baravuga ngo akavangondo kibari ibinyenda umvuze ati abitwaye numugwi ariko simbi abantu benshi abafana ba Double J nico kintu twagarutse ko cyane baragerageza kumubwira ati congratulations ega naje nawe turakeneye yuko ega najewe naramubwiye ati congratulations timugabo izi commentaire ngize niwe nabivuze ko ranje nanda ko ndagifise ntabwo umunoza yitwaza ko ndavuga nandi ndabifise ivyo biboro nanje ndabifise haze kuvuga ngasi yari yaratevye narambwiye ati wari waratevye kweri kuko byasaba yuko mu bintu bya mbere umuziki uguha habwa yandi batipe ntazi vyabo ramba bapibidinga none umujama mazi imyaka ingaha nta numwana raro ego umuziki nta bintu kiretse ubu winyene tubona bitanguye kuza ubwa mbere umuziki nta bintu bizima yaguha uzura basani bose bagize bacagi cyakoresha akira kujya hiti gusa ikintu cya mbere abanza kurondeza abantu bagurisha umukongo nenda kubesha ibintu birakomeye cyane nuko kwesanga umutapa agendana umufuko apana ngo agashashi umufuko tukiri ngaho nyene iyo nkuru sino iranda ako cyane hari umwe mu baririmbyi twe tumaze iminsi twumva uvuga yuko akore agendana umukongo afise aga parfait k'umukongo dramatisme uvuga ati dramatisme namuvuze none nkaba ndamubeshe nubu nyene nuko bitemewe ko musaka uragenda usabe manda do perquisition gende ku musaka nutamusangana umufuko iguni none umukongo ni iki uwo mukongo uriko uragiriza dramati igiki uwo mukongo urumva urose hit nuburozi dabo yari yaratevye kuvyaza umusaruro gabita babyita kuvyaza yaratevye none benda kubaza bifase rafise umwana bifesi nta makuru ndaro mwibanga ntangere kujya mu bintu byo n'ikimya kimwe ariko amatwa nsumira ngo yo bahari birashoboka ko jya umunsi nigeze ku mutelefone ambwira ngo avanye umwana ku ishure ana ku ishure kuko ribikunda ntushobora kuba uri hiti kuva 2016 urimwo ko bifese arimwo kuva 2016 ngana we nurumva ntimuce mubona abanga mumenye ubuvuga ngo ni nouvelle generation ya numutama nkanje biveza nsumba namba ari imyaka 4 kujya ubona ubwanwa ari yaranje akamwa ahantu hose hari imvi nego cyane ishapo nazo kwambura mugabo kubwanwa imvi zije no ruhande ari yanje agakura mugasigaza ubwira je kwitamwo na super black guma boneka yuko umengo 25 baga ntibarenza 25 mon frère aya gusubona gusa cendaza umudada ntuzesha ni queen yigeze kugira 25 yigeze kugira anniversaire ya 25 imyaka 6 uyu mwaka agira 25 mwaka feta 25 buri mwaka gatone gashani wewe muri 2010 wambwiye gufite imyaka 24
kubucukwiza 25 none nubu kandi kuze 25 2010 umunsi bari bagiye kuri indirimbo y'amatora by the way kiyagira za kera barasupport abarimbye barasupportinga amatora bagiye kuri indirimbo barabaririmbyi benshi ariko labo bavuga yuko bazotora ko gutora ari droit wabo ari uburenganzira bwabo gusa mu nyuma ni amatora cyo badiabolize mu nyuma mbwa kiyagiye amatora yararyoshe gusa afe mu nyuma niho abasani baciye babatera ubwo barabadiaboliza baca barabivamo oya bari bagiye kuririmba indirimbo y'amatora yo gushigikira amatora ko tuzotora mu idegembyo uravyumva nkibi ngere bona muri Tanzania bagira abandi bose baga supporting natwe kera twarabikora rero ico gihe ari mu director ngo turaba kamera rero tujyana mu restaurant two turavuga imyaka dufise ko ico gihe jewe nari mfise imyaka 19 mugabo wewe yari afise mingahe 24 uravyumva mugabo nayo 24 je yarantera amakenga bivaye n'imyaka nari maze ndamutse mugabo birashoboka kuko ari abantu bamenyekanye bakiri bato mugabo aragize anniversaire ya 25 cyane avuga ati none ugomba ungane n'umwana wawe ugifata 25 none umwana wawe wafise ingahe ntakivuka uravyumva rero hari nabandi basanero bacu rero ngavuga ati sha wewe maze mwige imyaka myinshi rero imyaka kuri kira kujana nka dabo turi muri generation y'imyaka ko ndibuka dabo umunsi wa mbere duhura twari tugiye kurondera indaya sinenda kubesha basi reka barugiye kurondera indaya na dabo je my brother ugiye kugura telefone Moses ene baririmbana cyane Chris Busy mwari mugiye gusura namba 5 kandi zazindi zimwe mu bambe yari hiye abantu kwa mukono we na dabo nakunda kubeshe none erega yari hanganye sa yari oya niye bagomba gushira muri clip oya Christophe Idris baragaba ni gutega mwene wacu safi umuziki warakunaniye burundu ubu ni muri je ne comprendre shop gusa weho bishaka muri mamazi benda kubazi yo umunsi wa mbere duhura nka wakari gangster twari tugiye kumengo je twagora jewe gusa oya wewe twawekera na Johnny mugomba guturuna clip ira ego na Johnny cyo kwa mu gasenyi na hemengo kwa twari kwa Miriko oya we peut-être ne twari kumwe we twari kumwe na Moses rero ngira ngo we twari isagiye mu buyenzi ari kwa mukono ego naje kura kwa mukono ndake hari abo bakuri 27 we waje kundaba hariya mvuze uri kumwe na ba Dabo na Christina na ntuzenga na Moses mwagomba guturuna clip ira mbura mu Vixen tugenda kumurondera kwa mukono uri bwabari we yeso urayibukaho sinibuka ndako mengo byo bapfe ndakisi mengo cyega twara barugo twatubizi imana yore bakiva reka ndamutelefone Moses ndazi ni waza kuzima neza Batangiye kwa mukono twaramanukanye mu buyenzi peut-être rero usanga atariho wari uri wewe usanga atari kumwe na Dabo hamwe na Nuzenye na mwenye we naho twarunze ico gihe kandi mwaciye mutinyinyaga mwarababona mbi cyane je ne comprendre shop je ne comprendre shop kandi eganga hanyene ndi mu kiganiro je ne comprendre shop ikorera kuri avenue de la Miti avenue de la Miti ya kwisoka bunyine mu rupango ari impuzu nziza z'abakobwa Chris Busy abasani yahora bambika bagaca bamutwara impuzu acara bivamo
urambeshe byemere nta numwe atavyimanye kwe no kweki wabihebye kure gutacambika abasani mu mavideo nta bintu byose dandaza z'inkumi gusa by'abagabo mugabo baba zo gusenga zo gusohoka mbwa para n'izitabutse nta rimwe ndandaza umva zaba twebwe twubatse izitabutse ni kwa Oscar sawa rero reka nzoza ugushorera asante izitabutse ni kwande Oscar izitabutse urazizi amadesire wata z'abapapa batwebwe mwenye ibintu birakomeye cyane ico gihe byari ibintu by'amateka wari ugiye kubera ikanefone mwenye nawe DJ mu bisanzwe numva wari ugiye kubera ku muji rero ingwana y'abantu bakoresha ama iPhone rero ni ntupfa kumutora birasonye uri DJ Moses baririmba bahoze baririmbana na Double bahoze bari genge umwe adandaza impuzu ubundi n'umu DJ yavuza mwibare urumva yuko toxic boss mwenye be quiet besi iryo zina kiganiro baracunga kuri kumwe n'abamwamikazi wawe w'amajambo nkatavuga guhamagariza amajambo none ibyo arabitawe iryo zina ni so none mwenye umunsi wa mbere we duhura umunsi wa mbere twari tugiye kwa mukono kurondera abakobwa bo muri birakwiye gezaho merci beaucoup wagize ushuratinya ndakubwira tuveye ajya n'ibyambere ari ibonye abakobwa bameze kuri amazombi zombi how you reka kamazombi ngo njora ndaboje ni yiruse ntabyo nari yisi mbeka ndiyagera dabo mwari kumwe badabu basigaye mu bwiza kwa John ariko shani ivyo ni nyene wamanutse na Chris Busy yagumye hari bose bahamagumye hari uruca wigira umumesha ati je tugende bana ari nkene gukura mutatu narakwifuriza umwaka mwiza na asante sana shama merci beaucoup Moses turagushimiye wari mu kiganiro ni kiganiro ko turakora ni capitaine ngaha anye kuri micro ya mbere urakoze cyane ndabibusa ko Moses akora muri Toxic wakoze Moses wareka urakoze Moses naremera ko ari kiganiro umuhungu yarasaze nawe umuhungu yarasa yarika arahirira yuko tutamanukanye mu buyenzi kurondera indaya Tasha twaragiye kwe twagomba gukora clip sinarinzi kandi ya clip genda cyayifise iyo nura yimpa none ndayifise mu CD kabisa yari clip ya sinarinzi nawe mu kumpenda wambwiye ngo ingira ngo ni hajya ndavuga ati rega je ntabyo menyereye njana ngira ngo hajya ngo cubabona ndavuga ati ningiye nakiriwe n'abantu yana bambaye ugusa ndavuga ati ibi bintu kari n'ijyambere nanabibonye ati tugende ajya bahita kuri matama 3 kwa shetani mu nyabutatu kweli ni kwa shetani bro nyataye naravuze ati ni ajya hari none uwo mukapiteni yari yantelefone ndi ku kazi nawe kapiteni yego wewe wago mumbwira ibi nari ngoma ndagusaba ikiganiro ariko Imana ishimwe ko abariko baradukurikirana bakumvise mwijwi ariko ubutaha tuzogutumira kuko ndakeneye gukora no DJs akomeye cyane nka Moses ikiganiro yego cyane tugusaba turamukiriza ariko baradukurikirana kuri Yagatech muri uno mwanya Egamwe aba DJ mwe ko muza muri nyegeza nko kumengo nti muri mwe muri entertainment uzoturabavumburura ukunyene reka mwe mwigira ngo mukora mwijoro ngo kumura ngo muraryamye bana Moses poa turasubira
Sasa. Merci beaucoup. urumva rero abajama shayi baza hari muri 2011 uramenya bro bisigura yuko uno munsi mugabo gusanga nka Double J bamumenye mu bihumbi 2017 18 gacaye baza ngo naho bamenye ka 2017 Njuze umwitiranga na buno buhungu bw'uno munsi umva stade Double J ni mutama yarakuze vraiment bisigura rero ari inzagera uno munsi urumva izi story dufitaniye kuva bobo ico gihe baje bava Igitega baratinya kuza mugabo bacatuma Moses ngo niwe mumesha ndamweretse location iguye ariruka hari 2011 umva yuko tuzinanye imyaka myinshi umva tubanye imyaka myinshi rero kuba yari yaratevye kuja ufumu winyavya ugatikura hama akabicobaye ariko hariho abantu numvise bamwe bariko baramukonseya ati narabacagira ubukwe abandi bukavuga ati ngo niyagira ubukwe bizoba bifuye by'umuziki ubukwe oya nana kimwe gipfa mon frère none je ko nagize ubukwe yapfuye iki ubusibira ryose ndonga naho ndabakirira naho tuyagira Kwambe no kwa telefone twanakwiyumvira ati no location ni hehe kuri duza twagenda usanga urayinge sombi kona nk'umujama aje kuriha passage naho gacuvuga ati bana passage nangaye ngabo nkanke ibyo ndiko ndayagira ngaha byose umugore areka aravyumva uravyumva mwene wacu ari ngare karavyumva urumvaga bro kera bavuga ati ibintu agiye kuyagira kuri duza usanga ufise gahunda cyangwa ibyo biganiro nakora mu modoka ngo usanga umugabo nk'ubu ntahonoza n'umukobwa ngaho twakorana ikiganiro ngabyo tuyaga byose umugore abavyumva vuga ati nta na kimwe yibereye mu kazi uravyumva we Mugi nzakwa Mugi ngwano kandi papa akora iki akazi ka gute akazi ko kuvuga isubirire inyuma rero mwana urakoze karakwiyako umvise akazi kasi akazi ko kugira iki ko kuvuga akazi ko kugira iki ko kuvuga